Lilo Flock Church Ministries proclaim, portray, and point. Kaze nshuti tumaranye iminsi muri amazaburi. Uyu munsi twarangiza zaburi ya nyuma muzo twahisemwo kwigisha ko muri ca gitabo ca mbere c'amazaburi kiva kuri zaburi ya mbere kuri zaburi ya 41 no munsi tukora kuri zaburi ya 40. Twagerageje tuza turahitamwo zimwe muri urukurikirane rw'aya mazaburi agize igitabo ca mbere c'amazaburi. Tuzoca tumara iyindi ndwi imwe turiko turasubiramwo izo twize, tubazanya ibibazo. Murafise umwidegemvyo wo kubaza no gushinga intahe byabafashije n'ivyo mutatahukiwe tugafashanya. Rero indwiza yose tuzoreza dukura umwimenyerezo wo gusura amazaburi twigishije muri zino ndwi zirangiye. Hanyuma tuzatubona gutandukira igitabo ca kabiri c'amazaburi kiva kuri zaburi ya 42 gushika kuri zaburi ya 72. Ndizera cyane ko urukurikirane rw'amazaburi ruriko rurabafasha cyane gose mu kanya zaburi yacu ya 40. Naroreye uhoraho nihanganye, antegera ugutwi yumva ugutakamba kwanje, kandi ankura mu rwobo rw'amahonero no mu ishayo y'ivyondo. Ashira ibirenge vyanje ku rutare, ashigikira intambuko zanje, kandi yashize indirimbo nsha mu kanwa kanje. Niyo shimwe ry'Imana yacu. Benshi bazobiraba batinye, hahirwa umuntu ashira ivyizigiro vyiwe kuhoraho, kandi ntahindukirira abibone canke abizimagiriza mu binyoma. Uhoraho Mana yanje, ibikorwa bitangaje wakoze ni vyinshi, bo nivyo wiyumvira kutugirira. Nta wogeranywa nawe, nogomba kubidonda no kubivuga birenze uko vyoharugwa. Ibimazi n'amashikanwa y'ifu ntivyaguhimbaye, amatwi yanje urayazibuye. Ibimazi vyoshejwe n'ibimazi vy'ivyaha ntiwabigomvye. Ariko mperaho ndavuga ntendaje mu muzingo w'ibitabo niko vyanditswe kuri jewe. Mpimbawe no gukora ivyo ugomba Mana yanje. Mbere ivyagezwe vyawe biri mu mutima wanje. Namamaje ubutumwa bwiza bugororoka mu ishengero ryinshi. Sinzobuza iminwa yanje, uhoraho urabizi. Sinyegeze ugoroka kwawe umutima wanje. Mvuga agakiza kawe n'ingene uri wo kwizigirwa. Imbabazi zawe n'ukuri kwawe simbihisha ishengero ryinshi. Nawe ntunyime ukugiraniza kwawe, ewe uhoraho. Imbabazi zawe n'ukuri kwawe bize vyame binzigama. Kuko ibyago vy'isinzi binkikije irya nino. Ivyo nagabitanije bimpambije, nkaba ntabasha kubona. Birengeye umushatsi wo ku mutwe wanje, umutima wanje wamvuyemwo. Uhoraho we, emera kunkiza. Uhoraho, tebuka untabare. Bashaka kunisha ngo banzimirize, bicwe n'isoni batetegwe. Abanezererwa nuko ngiriwe nabi basubizwe inyuma bakengerwe. Abambwira bati hahaha, ibimaramare bibajoreze. Abakurondera bose bakunezererwe bahimbagwe. Abakunda agakiza kawe bazame bavuga bati uhoraho arahambaye. Ariko jeho ndi umugogo, ndi umukene, yamara uhoraho arambabara. Ni wewe mutabazi wanje n'umurokozi wanje, ntutebe Mana yanje. Turiko turitegura kurangiza rero rwa rukurikirane rw'amazaburi agize igitabo ca mbere ca zaburi, nayo ni zaburi ya mbere shobora ya 41. Kandi hari ikintu cagiye kiragaruka, ni imibabaro ya Dawidi n'ingendo ukwiye kwitahura. Reka mbere nk'ababibutsa gatoyi ivyo Dawidi yagenda aracamwo, aravyandika amazaburi kugira ngo bibe ibikoresho bisubizamwo intege abandi b'Isirayeli bashobora guca mu bihe nk'ivyo yariko aracamo ku giti ciwe. Rero dusanga adusangiza imibabaro yiwe ku giti ciwe. Turashobora rero kubitahura uko nyene vyanditswe nk'ivyo Dawidi yariko aracamo ku giti ciwe, hanyuma agashinga intahe ingene uhoraho yagiye arabana nawe. Hanyuma kubera ivyo ducamwo usanga bifitanye isano n'ivyo abandi bacamwo, gutyo ingene Imana yabanye natwe bigahinduka icigwa ku bandi bariko barabicamwo. Ariko kandi imibabaro ya Dawidi yarashushanya imibabaro ya Kristo. Niyo mpamvu amazaburi avuga ivyo yaba ariko aracamwo. Tuzi ko Dawidi yarababajwe mu buryo bwinshi.
ni umwami w'icubahiro ariko kandi ni umwami w'umunyamibabaro. Niko na Kristo ameze, ni umwami w'icubahiro ariko kandi ni umwami w'umunyamibabaro, nkuko Yesaya 53 abitubwira yuko yarazi intimba icarico, yari umunyamibabaro. Rero imibabaro ya Dawidi kenshi irashushanya imibabaro Kristo yagira ngo azocemwo mu gihe cyo kuducungura. Ubwa nyuma imibabaro yo giti ciwe Dawidi, hari gihe Abisirayeli nk'ubwoko nk'ihanga bishushanya n'ivyo bihe byo giti ciwe Dawidi bariko aracamo, bakishushanya n'ivyo bihe mu bihe bitandukanye. Ihanga ryose rya Isirayeli, atari umuntu umwe wese giti ciwe, ihanga ryose rya Isirayeli mu bihe vy'imibabaro, mu bihe vyo kuneshwa, mu bihe vyo guhanwa n'Imana, eka mbere no mu bihe bizoza aho ihanga rya Isirayeli rizoca mu ntambara idasanzwe, amahanga yose agahagurukira Isirayeli. Kenshi barakoresha aya mazaburi, agakoreshwa kugira ngo bibafashe kurimbura kutabagwa n'Imana igihe ihanga ryo bariko baraca mu bihe bitoroshe. Kandi aya mazaburi amwe Abisirayeli bazoyakoresha igihe bazo bariko baraca mu ntambara idasanzwe yo mu gihe c'iherezo. Ubwo nibwo buryo butatu butandukanye bwo gutahura imibabaro Dawidi bariko aracamo. Rero muri Zaburi ya 40 arasubira kandi akagaruka ku mibabaro yo ku giti ciwe. Mu mwanya tuhave tugaruka turabe ingene dukwiye gutahura iyo mibabaro, ariko kandi turabe n'ibice bitandukanye bigize iyi Zaburi, turangize turaba icimana iriko yatuganiriza aho turi mu gihe cacu, mu giti cacu. Dawidi aravuga ibintu bikomeye cyane muri iyi Zaburi ya 40 ku buryo abahinga mu vya Bibiliya bumva umenga aya majambo nashobora kuba yarafatanye n'ivyo Dawidi yariko aracamo, kuko umenga na majambo yerura gose, aserura gose, agaragaza gose ibijanye n'igikorwa ca Kristo, ku buryo Dawidi atashobora kubyivuga ku vy'ukuri. Nko kuva ku 6 umurongo w'indwi n'umurongo w'8 aho tubona ko umwanditsi w'Abaheburayo akoresha imirongo mu gice ca 10 ku 5 gushika ku murongo w'indwi, ariko aravuga igikorwa ca Kristo cyo kuza kuducungura n'ingene yababajwe mu buryo bw'umubiri kugira ngo aducungure. Rero biragoye kwiyumvira yuko Dawidi hoba harageze igihe akibona wewe nk'ikimazi gitunganye gisubirira ibindi bimazi byo mu isezerano rya kera. Abahinga bakavuga ati ntibikunda yuko iyi Zaburi Dawidi ashobora kuba yarayanditse kuri we ifatanye kandi iserura Kristo. Naho mu yandi mazaburi kumbure dushobora gutahura imibabaro ya Dawidi muri buryo butatu, nk'ivyo ariko aracamo ku giti ciwe, nk'ibishushanya imibabaro ya Kristo, cyane nk'ibihe bitandukanye bitorosha Abisirayeli baba ariko baracamo canke bazocamwo. Atari kwiza buri 40 yoyo ntiyemera yuko twagura ubwo buryo butandukanye bwo kwaplika amajambo y'imibabaro ya Dawidi hano. Ati ni Zaburi ivuga mu buryo bw'umwihariko ibijanye na Kristo. Iyi Zaburi dushobora kwigaramwo ibice bibiri. Igice ca mbere kuva ku murongo wa mbere ku murongo wa 10 aho tubona ko Dawidi ariko aravuga ibijanye no gutabagwa kudasanzwe Imana yamuhaye, kandi akaba yumva yo vyamamaza hari ishimwe ridasanzwe kubw'uko gutabahwa kudasanzwe Imana yamuhaye. Muri ico gice nyene cyo kuva ku murongo wa 10 ni havuga ibijanye n'ingene ari kimazi gitunganye gisumba ibindi bimazi byaba ariko biratangwa mu Bisirayeli. Umurongo wa 11 rero gushika ku murongo wa 17
uratangaje kubera muri ico gice ca kabiri Dawidi avuga ko aruhijwe n'icaha, Dawidi avuga ububabare ategwa n'icaha kandi akagira isengesho ryo gutabagwa n'Imana. Umuntu ashobora kwibaza yuko kumbure igice gice ca kabiri cyo gusenga no kuvuga ububabare afise ategwa n'icaha kibanziriza kino gice ca mbere twavuze cyo gutabagwa. Uko biri kose turashobora kubona yuko Dawidi mu kanwa ariko aravugishwa na mpwemu yera yariko aravuga ivyo kuzuka kwa Yesu Kristo, ivyo gutabagwa kwa Yesu Kristo mu gice ciwe ca mbere ku murongo wa mbere gushaka ku murongo w'icumi. Ubu gutabagwa udasanzwe Dawidi avuga ni ingene Kristo azokugwa mwishayo, azokugwa mu kinogo kinini, azokugwa mu mva, kandi nta shimwe risumba iri nkuko twama tubivuga. Ukuzuka kwa Yesu mu bapfuye ni intsinzi idasanzwe kuko yagaragaza ko Imana yita umugororotsi umwana wayo. Igihe abambwa ku musaraba hari ivyagirije byinshi kuri Yesu Kristo, yiswe umunyavyaha, yiswe umugarariji, yiswe umugumutsi. Kuzugwa kwa Yesu mu bapfuye kwerekana ko vy'ukuri data shingira intahe ubugororotsi bw'umwana. Bwa kabiri, kuzuka kwa Yesu mu bapfuye kutwereka yuko ikimazi Yesu yadutangiye ku Mana cakiriwe, ni nk'ikidodo c'ukwishikanwa cyo gucungwa kwacu ryakiriwe. Iryo naryo aba yarivuze kuva ku 6 gushika ku murongo w'umunani. Ubwa nyuma, ukuzuka kwa Yesu Kristo ni isezerano ry'ivyizigiro yuko natwe umunsi umwe tuzonesha urupfu. Muri Zaburi rero tubona Dawidi ahimbaza ivyo gukugwa mu kinogo bishobora kutwereka yuko mu buryo bw'ubuvugishwa yariko aravuga ibijanye no kuzuka kwa Yesu Kristo, kubera iyindi mirongo avuga ibijanye n'urupfu rwa Kristo. Rero turagaruka kuri iyi mirongo ivuga ivy'urupfu rwa Kristo, avuga ati ibimazi n'amashimwe y'ifu ntivyaguhimbaye, amatwi yanje urayazibuye, ibimazi vyoshejwe n'ibimazi vy'ivyaha ntiwabigombye. Mperako ndavuga ntendaje mu muzingo w'ibitabo niko vyanditswe kuri jewe, mpimbawe no gukora ivyo ugomba Mana yanje, mbere ivyagezwe vyawe biri mu mutima wanje. Amen. Mwashobora kwibaza aya majambo icasigura, ariko dukoresha ico twita l'analogie des écritures, kuraba mu bindi bice vya Bibiliya ingene kino kintu gitahurwa. Dusanga mu Baheburayo 10:5-7 aya majambo asubirwamwo kandi avuga kubijanye n'urupfu rwa Yesu Kristo, n'ingene umubiri wiwe wahindutse ikimazi gisumba ibindi bimazi vyo mu isezerano rya kera, nkuko Saint Augustin abivuga ati les sacrifices ont été abrogés parce qu'ils n'étaient que l'expression d'une promesse. Ibi bimazi tuvuze yuko vyakuweho suko atagaciro na gatoyi vyari bifise, ahubwo nuko vyari igitutu c'ikimazi gitunganye gose ari wo mubiri wa Yesu Kristo. Tubona rero aya majambo uwo mwanditsi w'Abaheburayo ayakoresha kugira ngo yerekane ukuba hejuru kw'ikimazi ca Yesu Kristo, uburyo Imana yahise kudukirisha umubiri wa Yesu Kristo no guseswa k'ubuzima bwiwe ku gicaniro ari wo musaraba, vyari birengeye gose bimaze vyo mu isezerano rya kera. Muri icyo gice rero ca mbere tubonamwo urupfu, tukabona no kuzuka kwa Yesu Kristo kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo w'icumi. Kuva ku murongo wa 11 rero gushika ku murongo wa 17 tubona umenga Dawidi agarutse mu mwijima w'icaha, umwijima wo kuremerwa n'ivyaha. Turaza amazaburi twakoze ko atandukanye avuga aho Dawidi yumva aremerewe n'ivyaha ku buryo n'umubiri wiwe ugwara ugashika ku mfiro. Twavuze kandi ko ibi vyerekana ingene Yesu Kristo yikoreye ububabare no mu buryo bw'umubiri bw'icaha, ububabare icaha cyateza kugira muri twebwe no mu mushaha wacu no ku mubiri wacu, vyose yaravyakiye ku buryo abiruguya bw'amaraso, ku buryo umubiri wiwe uremerwa no kwikorera ivyaha by'abari mw'isi, n'umushaha wiwe uremerwa rwose n'ivyaha vyacu. Dusanga rero murongo wa 17 Dawidi agaruka kuri ico gikorwa cyo kwikorera ivyaha vyacu. Turabizi ko yari Imana ariko kandi yari umuntu. Yesu nk'umuntu yarakiriye ububabare bwose, harimwo no kumva aremerewe bwose n'uburemere bw'ivyaha vyacu. Agerageza gusigura hano kandi agasaba gutabagwa na se. Muri iyi mirongo turangije ku murongo wa 11 gushika ku murongo wa 17. Nuko turiko turarangiza Zaburi yacu, ni ikintu kidasanzwe rwose gusubira kandi kwitegereza
kristo mu gikorwa ciwe cyo kuducungura kirimo n'umubabaro wo kwikorera ibyaha byacu, ariko kirimo no gutabagwa aho yazuwe mu bapfuye mu bushobozi bwa mpemu yera. Ubwa kabiri tubona umutima wa Yesu Kristo ariko ararangura kino gikorwa, biratwigisha ingene yagandutse rwose, yagamburukiye se mu buryo budasanzwe, mu buryo bwo kwirekura anezerewe. Tukugaruka rero kuri ya mirongo yacu 3:8 tuko turarangiza kugira ngo turabe ingene Imana yo dushira mu mutima. Umwana w'igitabo cya Filipi yavuze ati mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Turifuza ko uyu mutima wo kwirekura, wo kwitanga, tunezerewe nk'ikimazi n'ishikanwa ku Mana byaranze Yesu Kristo ariko yumvira data, ariko ashitse umugambi data yamutumye mu isi kurangura. Turifuza ko umutima aho duhereza. Umurongo wa 6 turovuga ngo ibimazi n'abashikama y'ifu ntivyaguhimbaye, amatwi yanje urayazibuye. Umurongo w'indwi mpera ko ndavuga ntehe ndaje. Aya majambo abiri, amatwi yanje warayazibuye, mpera ko ndavuga ntehe ndaje. Abantu batari bake barakunda kwiyumvira rino jambo amatwi yanje urayazibuye gisobanurwa, ariko birashoboka yuko Dawidi ariko aravuga umugigwa wakorwa mu Bisirayeli. Dusanga hari muri Kuva 21:6 aho Imana yashizeho umugigwa yuko umuntu afise umuja, hanyuma umuja akamukorera imyaka 6, imaze kurangira umwaka w'indwi uwo muja wateza kumuhereza umwidegemvyo. Ariko byarashika akumva umenga ahisemo kubandanya gukorera n'igihe iyo myaka 6 yoba irangiye. Igihe rero myaka 6 irangiye akifuza kubandanya ari umuja, yacaza hanyuma agatobogwa ugutwi kugira ngo kibe ikimenyetso cy'uko yemeye avyishakiye kumara ubuzima bwe bwose busigaye ari umuja w'uwo muntu. Rino jambo birashoboka ko rikorakoreshwa hano, amatwi yanje urayazibuye, byerekana ukumvira, kwemera, kuganduka, kumvira ubinezererewe kandi ubihisemo. Iki ni igikorwa rero gifatanye n'iri jambo ryo ku murongo w'indwi avuga ati ehe ndaje. Tubona ari amajambo yo kwirekura kwa Yesu Kristo, yirekurira ubugombe bwa data. Niyumvira ko ibi ari byo Imana ikora muri twebwe igihe yaturyaye ubwa kabiri, iduhereza umutima ukunda ibyagezwe, avuga ngo mpimbawe no gukora ibyo ugomba. Murongo w'8 iduhereza umutima wumvira unezerewe kandi wirekurira ubugombe bw'Imana. Ubwa kabiri tubona ijambo ryo kwamamaza, avuga ngo uzovuga ukugoroka kwawe mu ishengero ryinshi, ku murongo w'9 ku murongo w'10 aho tubona ikintu cyo gushinga intare. Iyo umuntu yacunguwe kandi agahabwa agakiza gatangaje nkako, yumva yobwira ishengero ryinshi ivyo kugoroka kw'Imana yahawe nk'ingabire. Ukugoroka avuga kugoroka kwa Kristo, ukugoroka avuga n'ukugoroka ahawe bwo kwizera ikimazi ca Yesu Kristo ku musaraba. Ukugoroka kurahambaye n'ukubwiza kandi n'ukwihe vyose, kuburyo umuntu yumva atagisumba gutumirira abantu kwakira iyi ngabire yo kugoroka biciye mu kwizera ibyo Yesu yakoze ku musaraba. Nuko turarangije Zaburi yacu. Imana ibaho umugisha. Wheel of Rock Church Ministries. Proclaim, portray, and point.